kugira iki itarizi kuba ishobora kuba ikiratsinda ino ekipe ndavuga ku mugoroba cyangwa ino ekipe yitwa Rayo Vallecano ara rero vuga ngo urukirwe ko banarangira rwa rukino nuvuga ko rabera hari ku kibuga nuvuga ngo banashaka kino ekipe yitwa Rayo Vallecano urukino nuvuga ngo kibuga gisanzwe kizwi ka Estadio do Vallecas urukino rwa ko ruhagarikirwa n'umuhagakizi azwi ku izina rya Martinez Manuela we witwa Figor Vasquez hano vakara kina canke karagira iki karashobora kuba yariko arashobora kuba ariko arahagarikira ari mu River match yarangiye ekipe itwa Rayo Vallecano ifite ibice 45 Real Madrid iza kuba ifita ibice 55 urukino rwage kuba ku ruhande rwa ekipe itwa Real Madrid witwa Xabi Alonso yakatanguje umukenyero wa 4-2-3-1 mwigori yarimo Thibaut Courtois mu mutima defense yarimo Dean Olgersen Raul Asensio kabiri yari Fede Valverde nimero 3 yitwa Alvaro Carrias akati mu kitwa Edouard Camavinga Jude Bellingham Ardagire Brahim Diaz ku ruhande Vinicius Junior n'abatakisha uwitwa novuga ngo Kylian Mbappé rote moyenne d'âge kwanda bakipe Real Madrid yari imyaka 24 n'amezi n'ukwezi kumwe ku ruhande rwa ekipe yitwa novuga ngo no mu meza azukiza ya Inigo Perez asangwa miyereza Rayo Vallecano yari moyenne d'âge bice 28 n'amezi she kuri 8 match yarangira iza kurangira ekipe yitwa Real Madrid nine ekipe yitwa FC Barcelona nako ekipe yitwa Rayo Vallecano banganije ubusa ku bundi Houston twarayivuze mu minsi yeze turavuga ko ekipe yitwa Rayo Vallecano imaze gutsinda novuga nk'intosha kuri indwi banganya nk'innomino indwi ariko baza kuba ekipe yitwa Real Madrid yamaze gutsinda 30 nako innomino 33 ariko bigaragara ko mu nkino wanashaka urukino rwanaheruka ekipe yitwa Real Madrid yatsinze wanashaka bigoranye ekipe yitwa Rayo Vallecano ariko rwa rukino rwabere kuri Santiago Bernabeu novuga witwa Kylian Mbappé rote yari yatsinze novuga ngo igitsindo n'uwitwa Vinicius aza gutsinda igitsindo mu witwa Pedro Diaz yatsinze yari yagomboye ku munsi wejo match yarangira agiza kurangira usa ku bundi bwana Houston hagati ekipe yitwa Rayo Vallecano n'ino ekipe yitwa Real Madrid rwa rukino dasanzwe cyane kanatsinda twe twanaruvuze ko ku munsi twaherukira ngaha munsi wa gatanu abujya ino Rayo Vallecano ni imwe mu migwi ikunze kuba inananiza cyane ino migwi ikomakomeye yo muri La Liga nimba dushobora kumva ko Atletico de Madrid ishobora kuzikazivanga megatwara ico gikombe ubundi nawe Rayo Vallecano numwe mu migwi ikunze kuba inabananiza ikabasubiza inyuma mu buryo bw'amanota kuko kanatsinda uno mugwi wanganyije n'umugwi wa FC Barcelona hari iwabo nyene Real Madrid iragiyeyo barananganyije ubusa ku bundi ariko kanatsinda ugarutse no kunaraba muri saison zigira kuri zibiri Real Madrid isanga Rayo Vallecano hari iwabo imuhira ni inkino zikunze kurangira usanga nukunganya gusa kuko ndabwa duhere nko kuri saison 2023-2024 Real Madrid yaranganyije na Rayo Vallecano ho bananganyije inkino zose ari retour mu gihe urukino rwa mbere bari bahereye Madrid ariko kandi kanatsinda saison 2024-2025 Real Madrid yagabuye na Rayo Vallecano nyine ibitsindo bigira kuri 3 ku bindi saison y'uno munsi no mwaka ku rukino baraye bakinye kandi baraye banganyije ubusa ku bundi ibi ni biharuro muri bimwe bitwereka yuko wowe Real Madrid nimba wifuza gutahukana igikombe cyane ariko cyangwa nimba wifuza kumbure kurangiza saison uri mu kibaza ca mbere kimeze neza n'amanota meza cyane ashimishije ku buryo utogira pressure nimwe yo kuvuga ati nokinisha abana kuko nubwo notakaza runo rukino abari inyuma yanje biragoye cyane ko boza kunshikira nizera yuko ubukwe kwitwararika cyane zino nkino zikurikira ndavuga urukino rwa Atletico de Madrid Rayo Vallecano FC Barcelona yo nivyo wagize ibyo cyo kuyitsinda ariko hari zindi nkino ubukwe kwitwararika cyane hari nkona zino zi Mallorca burya na Atletico Bilbao umwe mu migwi nawo nyene ikunze kubinabananiza kandi no mugwi wa Real Madrid hari ukuntu kugeza muri kano kanya hari ukuntu bataritora cyane n'ukuntu bashobora gufata byoroshe ino miliye ya Rayo Vallecano irimo bano ba Isi Parazone uno mukinyi wawe n'umwe mu bakinya kunze kuba nabangamira no mu Real Madrid kanatsinda nivyo ku munsi wejo ho novuga ati Real Madrid yaragiye kwere vraiment urukino rwarabaye gwiza cyane kandi rwaranakunde mu Real Madrid nubwo bitakunze ko ashobora kubona izamu batashoboye kubona igori mu izamu ry'uno mugwi wa Rayo Vallecano ko kanatsinda nabonye no mu nyezamu wa Rayo Vallecano asa no wari yabavubiye cyane uno mugwi wa Real Madrid ubundi naho kukijanye no gusatira kwere nabona ba Jude Bellingham bariko bararondeza bagatera mu izamu ariko bikanka uno batara yari yabazibiye ukabona ko nyeza na neza no munyezamu yababereye ibamba
Real de Madrid vyanse ba Vinicius Junior bakagerageza habwo ikindi kintu naco nsa ndiko narabona nk'impinduka kuri Xabi Alonso hari ukuntu amaze kuba nawe nyine ubwiwe amaze kuba anitahura ndetse anatahura yuko urufunguruzo burya rw'intsinzi hari ukuntu agwize kuri Vinicius Junior kuko nima dushobora kubona yuko performance nziza ikiratangwa na Kylian Mbappé ruteka aratsinda ibitsivyo bitsindo kuko Mbappé mwiza ni Mbappé gutsindira ivyo bitsindo ni Mbappé yirukanganya ruka hama akagutsindira ivyo bitsindo ariko uburyo bwiza bwo kubona intsinzi abakinyi bagushobora kugufasha kubaka uburyo bw'ibyo bitsindo kuntu bishobora kuboneka mu mugwi wawe ni Vinicius Junior rero nkabona neza uno Xabi Alonso ari ukuntu yegera Vinicius Junior akamuhamagara akamufasha uburyo bwo kwiga ukuntu ashobora gutora solution ukuntu yogora cyane rino zamujya ino defense y'uno mugwi wa Real Vallecano kugira ngo ishobore gukunda babone ibitsindo mu mugwi wa Real Madrid ariko nkabona neza bano bakinyi ba Real Vallecano hari ukuntu bariko baribanda cyane nivyo ni bamwe mu bakinyi numwe muri equipe bakinira kuri contre attaque ukana bose bari nyuma kukuzibira kandi bakakuzibira neza nubwo bitakunze munyezamu nawe yabaye mwiza ku ruhande rw'iwe ariko arabafasha ariko arakora akazi ganini cyane gakomeye kanatsinda burya mu dimanche ku rukino rw'ejo yabaye mbi ku ruhande rw'ino Real Vallecano na Real Madrid mba ndiko nibaza neza yuko no munyezamu nawe ashobora kuba ari muri bamwe performance yiwe yabaye yibuka neza wabaye MVP ari ko mu manota yiwe yaronse amanota agira kuri 7 n'ibice bigira kuri 4 ku manota niko ndabona kuri Bisoka ngaha bashoye kuba ko ratanga yo munyazamu yaronse amanota menshi gusumba muri rusanga abakinyi bose bariko barakina ko bamutema imipira harimo ishuti ya Fede Valverde harimo ishuti Nova ya Vinicius Junior harimo ishuti kandi uyu mwana muto yitwara Dagi niwe yaronse amanota menshi nubwo kenshi ukunze kuba unasanga bino ibinyamakuru biratanga amanota ugasanga ariko washoye gutakwana agashimwe ka Medi match suyo ariko mu manota tuko turabona ngaha kuri Bisoka niyo mukinyi wenyine yaronse amanota menshi muri uru rukino rwa Real Vallecano na Real Madrid je muri rusange rero uvuga ati Real Madrid bananijwe cyane n'uno munyezamu wa Real Vallecano ubundi gukina bari banakinye nubwo twabonye bamwe mu bakinyi batanguye mu kibuga twari dusanzwe tumenyereye Dean Hodgson ndetse na Eder Militao John yashoboye kuba nagaragara kubera ko ku mpamvu z'imvune asanzwe kuba ari karimo na Raul Asensio nawe nyine performance yiwe yabaye nziza cyane kanatsinda yaronse n'amanota menshi gusumba n'uno Dean Hodgson tuvuga muri rusange Real Madrid amanota yabaye meza ku ruhande rwabo kuko Alvaro Carreras yakinye ku byaro bitatu ku ruhande rw'ibubamfu yaronse amanota 6 n'ibice bigira kuri 4 Dean Hodgson amanota 5 n'ibice bigira kuri 8 Raul Asensio no mukinyi yaronse amanota menshi cyane mu mugwa Real Madrid kuko wewe yaronse 6 n'ibice bitanu akaba kuri kigwa na Federico Valverde yaronse amatagira kuri 6 n'ibice bigira kuri 4 nawe nyine no musi asa nkaho karanavugwa koko uno menyeza Xabi Alonso asa n'uri karamukoresha mu buryo benshi batari banaziga kubera ko Federico Valverde numwe mu bakinyi yagaragaje yuko urukino rutarangiye neza ku ruhande rw'iwe bahurana n'umugwa Liverpool ariko kandi kanatsinda yaje kandi gusubira gukoresha ku rukino rwa Real Vallecano imvune ya uyo mbere wanashaka umuntu ashaka kuba afisa akaba ni nkuru yiwe dufate nka Fede Valverde uko agize inkino shaka kuri zibiri witwa Xabi Alonso karavuga ko yagize akabazo k'imvune ariko tubanze twinjire neza mu vy'urukino kinisha kandi muri rusange rero novuga ati Real Madrid barakoze vyiza byo bategeze gukora baritanze ariko ni Real Vallecano nayo igerageza kutwemeza yuko mu gihe uyisanze muhira si wa mugo guta mu ndasa ariko kanatsinda unasamaye kugutsinda babifise ubushobozi bukomeye cyane bwo gushobora kuza bakagutsinda batitaye ngo wowe ngurinde ngo hagaze gute muri La Liga ubundi Real Madrid novuga ko ni equipe nziza ni equipe ubona ko yitanga ni equipe ubona ko bafise abakinyi bamwe bakora neza cyane gose par exemple nk'umugabo witwa Jude Bellingham bameze neza bari iriko aritanga ariko arazunguruka mu kibuga rondeza imbere n'inyuma harimo mu bakinyi ubona ko agwana cyane gose kugira ngo equipe yiwe ntitsinge igitsinda ndetse n'umugabo witwa Federico Valverde ni gutyo nyene kanatsinda yawe yananemeye no kuzarahindagurirwa ibibanza kugira ngo arabe yuko yofasha cyane no mugwi hanyuma kandi avuga ikindi kintu cabaye ciza ku ruhande rwa Real Madrid ni umugabo witwa Vinicius Junior barose inkuru nziza kubona umugabo nka Vini yongera kugaruka kandi agakina urukino rwiza cyane gose nk'uko yabakiniye muri weekend novuga ko imwe mu nkuru nziza equipe ya Madrid yaronse n'umukino mwiza wakinywe na Vinicius Junior ndetse ni n'umukino mwiza wakinywe n'umukinyi yitwa Raul Asensio yakinnye urukino rudasanzwe benshi bati ugereranije n'ivyo Dean Hodgson yariko arakina Raul yamurenzeho cyane iyo mvuze cyane nyine umve ngo ni cyane yego rero muri Real Madrid ubwa mbere na mbere ikibazo ca mbere gihari ni ikibazo je kubwanje gishingiye kuri Xabi Alonso ico kibazo kiri he nivyo afise abakinyi beza kandi kanatsinda navuga ko yabakiteguye agategura n'umupango mwiza
mugabo mu bintu akina ndetse no mara placement akora urabona ngo Real nivyo barakoze remplacement ariko niki kibaye ntaco mumenyereza eske yateguye equipe yiwe gute ukabona ngo nta kintu kibaye nabonye ryari remplacement yakoze injiza agasore kitwa Andrike kinjira mu rukino babana ko mu miri segonda mikinya gakinye gatanguye hari ikintu gatanze basi nibiburi kigaragara cerekana ngo cari cabuze mu rukino yego hanyuma kandi ukaraba uwo munsi akinisha Federico Valverde ku ruhande mu gihe amaze inkino zibire asohoka agira ibibazo by'imvune nako ababaye ku match ya Liverpool yagize ikibazo ese no match yagize ikibazo kana sinavyavuga ko atangujwe mu kibuga atameze neza cyane Trent Alexander-Arnold yicaye ku gatebe mugabo Zabi yabisigura aravuga mu kiganiro n'imenyesha makuru ngo Federico nako no mugabo witwa Trent ntaramera neza ku buryo twashaka kumukinisha twaramugeregeje ku rukino rwa Liverpool n'ubu turacakende kumuha akanya ku kwandanya ageragezwa agira recuperation yego hanyuma akavuga ngo banamoje ikibazo cyo mugabo witwa Gonzalo Garcia na Hendrick mu kucishura yavuze ngo dufise abandi bakinyi beza bakomeye twari dukene gushira mu rukino ubundi ngaca nibaza SK muri Real Madrid ibintu bakina kumenga bagomba kurondera ibitsindo mu buryo bumwe nyene bwo kubitsindamo barakeneye ko Mbappe azohabwa passe hanyuma agerageze gucenga umwatsinda igitsindo no kuguru barakeneye ko Militao ntiyarana rimwe barakeneye ko Vinicius Junior azocenga hanyuma atange passe batsinda igitsindo barakeneye ko Federico Valverde azogaruka atera igishuta avuye ku ruhande kuri zibiri kugira ngo atsinde igitsindo barakeneye iki mu bisanzwe kaca mbona umenga birasa naho Real Madrid bamara match yose ko barondera igitsindo mu buryo bumwe hari gihe bishoboka bivanye na equipe ukuntu iza kubihagaze bakayitsinda ico gitsindo mugabo hakaba n'igihe bibura byose ku buryo bashobora kubura igitsindo futi match yose karangira hanyuma ugacura abayeske aporo y'umumenyereza ati y'umumenyereza ariwe azuka izina Novango rya Hans Flick nako witwa Xabi Alonso harakantu kankoze barakuvuza sinzi ngira baramvutse hari ukuntu nyene wumva mu muhoga akantu kaze gacumita direct kimwe na kimwe ariko ugasanga karaje ariko nizera yuko ubuvuzwe neza ni oya babamvuze neza kanasinda nkoro karenze gatandatu ariko ikimenyetso candwe isi sawa indwi ni sawa indwi ni sawa urizeye yuko byo bari bigana haruyendwe waharuyendwe urizeye ko bakuvuze neza urumva umugabo witwa Xabi Alonso karaba ibintu ariko arakora mu kibuga ukavuga ngo mu mpinduka akoze by'ukuri impinduka ziri tactique ntazibonetse ngo cyane uretse ko rimwe akuyemo umukinyagiza akabazo k'imvune cyangwa umukinya warushe bigaragara agashyiramo undi mukinya ukabona ngo nta kintu cy'impinduka kibaye byari byabaye cyangwa ibyo ariko birakinwa mu kibuga by'ukuri nta kintu kibaye winjije Brahim Diaz araje nta kintu ahinduye yanatanguye wewe ku n'umukinnyi cy'umwe batanguye Brahim Diaz yararimo winjije Brahim nta kintu ahinduye winjije ntuze yakamavinga nta kintu ahinduye mu kibuga ukabona neza ngo by'ukuri muri liste zatanguye ndetse no mu mpinduka zabaye nta bintu biri tactique byinshi nta bintu by'ubuhinga byinshi byabonetse mu rukino muri rusange hanyuma kandi nkaraba no mu bakinyi batangujwe mu kibuga yatanguje Alvaro Carreras araruha aratangura gukora amakosa ntiyamukuramo mugumizamwo inkino nka zose witwa Alvaro Carreras amaze imeze karazikina yaba Champions League yaba na La Liga cyane ufise Garcia Fran yagukiniye ku Monde de Club neza cyane nta mwanya uri kuramuha Mendy yagarutse n'ivyo mugabo we sinzi ko yiza kaguha byiza nabonye umenga ariko namumenyereza gukina muri defense centrale muri axe nivyo ashobora no kumuhindura akabojana muri axe basi mugabo novuga ikintu kimwe kivuga ngo Xabi Alonso uko yateguye equipe yiwe cyangwa uko ariko arayitegura by'ukuri abona ko sikazoza keza vyerekana muri equipe ya Madrid kubera ko ni wagira abakinyi nivyo batangura mu kibuga hanyuma bikazogusaba ko Carreras avunika wasubiriza ukazana wa Fran Garcia yaramaze igihe yibereye hanze agacaza akagukubitira ibintu bimeze nabi yego ugasanga nta kintu n'ubundi bitanze ugasanga no muri Real Madrid biza bigira ico bitanga nk'ikibazo gikomeye rero je kubwanje novuga ko uburyo Xabi ariko arategura equipe yiwe n'uburyo akoramwe impinduka ziwe biriko birashira mu kaga equipe ya Madrid tuvuge ko Patrick ko no munsi kumva ngo equipe itwa Real Madrid iriko iratakaza inkino kugeza muri kano kanya watakaje kuri equipe itwa Liverpool gutsinze igitsindo kimwe kubusa baravyibuka batsindwa n'igitsindo twa Makalista uragarutse muri La Liga warufise ikibanza vuga ngo cyambere nivyo no munsi cyafise ikibanza cyambere
ariko cungana na kipe yitwa Rayo Vallecano ubusa ku bundi nuvuga ngo intushe kuri zibizo zikurikiranya uri Xabi Alonso nta nota rimwe nta manota ashaka kuri 3 nuvuga ngo ufite nota rimwe ku manota ashaka kuri 6 uno munsi tuvuge ko equipe yitwa Real Madrid yoba irikirabura iki yoba irikirabura amaramplacement yoba irikirabura ko Xabi Alonso nawe ubwo no munsi yoba taramenya ukuntu akinisha abakinyi biyo nkuko bivuze ngo uno munsi akinya afite abakinyi batandukanye uzi ku izina rya Brahim Diaz araza agatanga ibintu bivuga ngo bitari vyiza nk'ivyo abandi babiteze uno munsi yitwa Hendrik aza kugatebe uno Gonzalo Garcia nawe turavuga wewe jo ku munsi weje nabonye nyuma y'urukino nyuma ko taronka n'umutano umwe yeka arafasha abandi bantu bo muri staff kutwara ibintu vuga bitandukanye igaravuga ati none gashaka ko ntakoze ko ntarushe ko nigeze nyara mu kibuga reka bafasha abandi mizigo yindi yo muri equipe yitwa Real Madrid uno munsi tuvuge ngo muri equipe yitwa Real Madrid ikintu kigaragara kuri kirabura kiboneka neza gituma twitwa Xabi Alonso ariko arabura ko gita kurinde twova ko rumereza twova ko abakinyi atari beze fise canke nitwa Xabi Alonso no munsi hari ibintu atari karerekana bikwiriye ko bayo kwerekana tukana umusaruro kuri equipe yitwa nde Real Madrid. Je kubwanje novuga ko Xabi Alonso atari umumenyereza mubi oya si umumenyereza mubi kabisa Xabi Alonso ni umumenyereza mwiza afise uburyo akinamwo afise style de jeu ziwe afise mentalite ziwe nk'umumenyereza kandi kanatsinda navuga afise naka experience yakuye kubamenyereza bagi baramumenyereza kuva agitangura gukina umupira w'amaguru yego Xabi Alonso yazanye icizere muri Madrid kandi yazanye nawe nyene icizere yifitiye muri we yanyeretse ngo nje muri club ikomeye mugabo ndaje nzanira amategeko yanje kandi nizera ko baza kuyakorera ko kubera kanatsinda na equipe nakuriyemo ni mugabo azico Real Madrid bakeneye nico babereye kuko yaratwaye amacambi yatwaye ibikombe nka vyose bikinirwa muri Espagne ariko muri equipe yitwa Real Madrid ari umukinyi mwiza wa hagati mu kibuga atari we andi bench ahubwo nimo abakinyi batabakina mu kibuga beko bavuga n'abandi ngera amahirwe kuba Real Madrid bafise umumenyereza azico Real Madrid bari yego ndetse nawe nyine afise niyo nyota yo gutahukana ibikombe ari kumwe n'umugwi wa Real Madrid mugabe ikibazo gica kibani eske Xabi vy'ukuri uko ariko arakora aratahura neza ico Real Madrid bari cyo kuva yahakina canke we yaje nk'ugomba kuzana impinduka mu mikinire ya Madrid bahora bakinisha kuva nawe nyine akiri umukinyi kubera ko Real Madrid bari ya equipe ivuga ngo reka dukine football ishobora kutaba nziza mu maso y'abantu mugabo iraza kuvyara umusaruro itanga intsinzi Gareth Bale yavuze ikintu kimwe mu misi zaravuga ngo Xabi Alonso arabizi neza ko muri Madrid atari ahantu ho kuzana ibintu vy'imikenyuro atara no kwibanda kuri tactique arubwo ari ahantu ho kwibanda ngo gestion y'abakinyi ndayigenza gute ibi rero ndabihishije ivuga ngo muri Real Madrid bwa mbere na mbere mu mikino yabo canke isuko bahoze bakina byari bindi byo kuvuga ngo turakina match mbi turashobora kubura ibitsindo mugabo turakora gute kugira ngo abakinyi bashobore kudufasha kuronka intsinzi uko vyo babigenze kose turibuka Real Madrid bakina Bayern Munich bakabafata yego bagatera mu izamu kenshi bagakora ibigenze gute mugabo kukanyibuka zona Real Madrid baratsinze ibitsindo turibuka Sergio Ramos agombora Atletico Madrid igitsindo ku munota wa nyuma w'urukino ku munota 93 w'urukino hanyuma biza kurangira batsinze turibuka Cristiano Ronaldo atsinda igitsindo kuri penalty kwa Juventus cyanyuma match isa niyamaze kurangira bacaje muri prolongation n'ibindi byinshi byagiye biraba byakurika ngo Real Madrid ba emblematique mu minota ya nyuma y'urukino mugabo kabona neza ngo harakina umumenyereza yakoze hari jeshi yabaye mu kibuga vyatumye equipe n'ubundi za kugumana icizere ikaza gutsinda ibitsindo Zinedine Zidane Carlo Ancelotti barakora impinduka mu kibuga kabona ngo impinduka yikoze gute mugabo iyo impinduka yayikora igacitanga intsinzi kuri equipe rero navuga ko ivyo Xabi Alonso atangurana mu kibuga ni vyiza n'abakinyi atanguza mu kibuga ni beza mugabo ikibazo gica kihabani abo bakinyi nka play ya mbere ko bishobora kwankesika acakora ikindi gihindura kugira ngo match ihindure isura par exemple ndabe nkino match bakinyi yejo ya Rayo Vallecano bayikinye hafi presque uko bayitanguye rero yabakinyi raja kuba defender avuga ngo vyase ko mushobora mwebwe gutsinda nako tuvyase ko tubatsinda igitsindo turabasatira vyase tuje kuzibira Vinicius Junior ariko arakora ni wenyine hariya ku ruhande ariko arazunguruka ariko aragerageza kurondeza mugabo kwamba pena kiriko kirakora hagati na kiriko kirakogwa mu busatirizi ku ruhande bw'iburyo nta kiriko kirakogwa Xabi Alonso ese kuri kurakora iki
impinduka ukoze n'izihe zishobora gufasha ekipe kugira ngo itsinde match kubona ko play ya mbere yanse ukabona ngo Xabi Alonso ibyo ariko arakora byose nta kintu na kimwe kiriko kirakuba kugira ngo ekipe y'ishobore kuza kuronka intsinzi ugerageje kuri match bareka gukina ndiko ndagaruka kuri iyi match y'ejo ubwa mbere na mbere yakuyemo Eder Militao injiza nakwekuyemo Dini Jisen injiza Eder Militao Dini yari yarusha ku mata 16 ego Dini yari yarushe Dini yari kwakora amakosa make Dini urabona ko mwino minsi ubona ko uburere buri kubura mutwara ku buryo hari uburere buto butari kwarakora rimwe nemwe bushobora gukuta shere equipe ya Madrid hanyuma cakuramwo Brahim Diaz rekwa kina ku ruhande azana umugabo yitwa Dani Ceballos Brahim yerekwa kina ku ruhande kuri nimero achange zande Dani Ceballos uwo Brahim niwe yari ku ruhande rumwe gonyene nubwo rutari ko rafunctiona mugabo agomba kuja gukora ku ruhande rwa Vinicius Junior rwafashwe cyane ndetse na Vini nubwo basi n'imiburi yafashe gerageza gukora kurondera solution kanatsinduka ubona ngo imipira ikora yirenganye mugabo akarondeza umuntu yoshora kuyihereza akamubura hanyuma ucifate mumenyereza aciye akura mu ruhande nyine gose ararufuse atirika ndarufute ninjize Dani Ceballos ni kuvuga ngo uwinjije umukinyi hagati mu kibuga wakuyemo umukinyi w'umuwinga hama winjiza umukinyi uvuga ngo akina hagati mu kibuga cyane mugabo kandi no mu winga ukuyemwo yari mu winga wabona ko yarakenewe mu vyari ko arakora ahubwo warukeneye kuraba ngo nkore gute kugira ngo basi n'imiburi buri kino kibanza ndakizana nk'undi mukinyasha kumpa solution mu vyakina ibi bimaze kuba arabona ngo nta gihindutse acarafata ku munota wa 79 acakura mu milieu defensive yitwa Eduardo Camavinga acengiza umukinyi yitwa Rodrigo Goes aza gukina kuri gwa ruhande kuri nimero 7 nubwo Rodrigo Goes amaze no kwinjira wabona ngo nta kintu na kimwe yigeze riratanga aje ari futi kuri nimero 7 nta kintu na kimwe kibaye anamaze ni Mr. Rimike atazi kuronka igitsindo witwa Rodrigo Goes cyane ubona ko rero mu bisanzwe impinduka zose zabaye n'impinduka baye force ya Federico Valverde yasoka nja umugabo witwa Trent Alexander-Arnold wabona neza by'ukuri ngo de façon tactique nta kintu gihindutse ndetse nta n'ikintu gishasha gitunguranye umumenyereza wa Rayo Vallecano yabonye mu kibuga cari gitandukanye n'ivyo kanatsinda ari gushobora kwiyumvira canke se vyari gushobora kumupanikisha mu vyo ari ko arakora vyanatumye kanatsinda nuvuga ko uravye rero umugabo witwa no mumenyereza wa wono mugwi wa wino kipe Rayo Vallecano wa Rayo Vallecano beshi wanashaka mumenyereza witwa Nyigo Perez yakoze impinduka ubona ngo nta risk nimwe ndiko ndafata byose ni sawa ahubwo reka nanje ngerageze kugira ngo ndabe yuko ngoma ku mukino wanje nivyashoboka ngerageze gutera counter attack nsatire umugabo witwa Xabi Alonso ndamutsinde wewe yatanate kura ramparasi makomata 77 witwa Paco Spita sohoka witwa Pedro Diaz nawe yinjira cyane kabisa iyo yari kiri force ni Pablo Diaz yasohotse agize akabazo k'imvune nukuvuga ngo ramparasema zigaragara iyo yakoze witwa numeza azwi kwizina rya asanga mezi no equipe yitwa Rayo Vallecano azwi kwizina rya Inigo Perez yatakuba kora ramparasema ku nota novuga ngo wa 71 sivyo cyane niwe yakoze uravye abakintu vaye karakuramwo yakuyemo no mugabo witwa Siparazone injiza Oscar Valente akuramo George de Frutos arinjiza umugabo witwa Frank Perez naba yakuyemo bwa mbere na mbere kuri minota 71 haci minota mikeyi yinje 83 babi unukuvuga yagiye yinjiza babiri kuko minota 71 yinjije babiri minota 83 yinjiza mwo bandi babiri rero je ngerageje kuraba Redike Xabi Alonso sinovuga ngo numumenyereza mu bihabe na gato yego mugabo numumenyereza kwiye gutahura ngo equipe yanje ni nziza mugabo hari gihe abakinyi banje beza bishobora kwanga par exemple nka mape ku munsi w'ejo vyari vyanse match yose kirindira ihera vyanse kubera sinovuga ngo match yose yarinze ihera vyanse kubera ko Mbappe adashobora guhindura umukino wiwe mu kibuga ahubwo nuko atigeze abona uburyo bwo guhindura bushobora kumufavoriza kugira ngo akine neza ega Mbappe amari wawe ndi nyene kubera ko ikintu ca mbere cabaye Mbappe rega yisanga mu bakinyi batanu ubu ikibazo kihari muri Real Madrid ni iki gikurikira Real bakina football de passe hanyuma bamara gukina football de passe bagakina bigaca bituma umu adversaire ashobora kuronka umwanya wo kuja kuzibira kugira ngo atume batamutsindi bitsindo hanyuma maze kuja kuzibira bica binaniza umukinyi Mbappe adashobora gutsinda n'umutwe kugira ngo ashobore gutora umupira mwiza adafise umunimero 10 ashobora gucenga abakinyi batatu bane kugira ngo ashobore kumuha imipira ugasanga bikubira mugoro kuna kinishwa ndetse ukabona neza ngo
biragoye ko bapakina neza, biragoye kandi ko ushobora kubona none ushobora kumuturuva kugira ngo bamuhe umupira atsinde. ubundi witwa Kylian Mbappe ko ravuga ku rukino rwo ku munsi w'ejo match yarangira usa ku bundi mugabo kandi nawe yavuyemo atabusa atakizino ke yatsinze uza kuraba nuvuga ngo icitwa matire abafisiye karagana nta yarosemwo ishya kubusa iziri press ndavuga ngo pression dotire yagize umwubusa 0% diwe aeriye ishye kwe karaganya witwa Kylian Mbappe yagize mwubusa. Oya iyo kabisa Mbappe nakunze kunayitsindira imipira 13 iri press niyo gikoye karakora umva ko ku munsi w'ejo nkuko uravuga ati Vinicius Junior niwe karakora atanga ibikomeye witwa Vinicius Junior wewe no munsi nuvuga ku rukino kwa Rayo Vallecano byagaragara ko yari nire yari hasi cyane. Oya ntiyari nire kuko ntacyo yagaragaje. None ninde mukinyi yakinye neza kuruta Vini muri match ya Real? Yega mvuze Kylian Mbappe rote. Rega wamengo uvuze ngo Vini. Navuze Kylian Mbappe. Navuze Kylian Mbappe rote. Ko Vinicius Junior ikibazo ca mbere yahuye naco. Nuko yasanze ibintu byose akora atakintu na kimwe bishobora kumugezako. Ubwa mbere na mbere nuko yacenka abakinyi babiri akiduga kigera imbere agacara abantu none ngiriki gutanga pass ndayihende gutera mu igoni ndabishoboye. Oya nivyo bwiza bwiwe nibwari bwishi cyane kandi natsinda ntarigera garuka ku rugero nk'ubwo yahoze ko kera ku buryo bashobora kubona Vinicius Junior agerageza kuvuga ngo byase ko bagenzanje bamfasha reka ntura amasolution. Ariko mugabe ikibazo ca mbere kiri muri Madrid nuko Vini ntari bwizere ngo ntange pass yo hejuru ngo Mbappe aratsinda igitsinda n'umutwe. Vini ntari bwizere ngo reka ncenge ndacyafise ikibanza cyo gucengeramo kubera ko abakinyi batatoza ko bamaze kumugwako hanyuma kandi ekipi kaza kwisanga Jide nta bintu akora defase yamaze gusubira inyuma bigace bigora ekipi ya Madrid gukina. Rero bavuga ko uno mukino wa Zabi wa matactique wa mapase menshi wo kudakubita counter attack zihuse biriko birakora ku ino ekipi ya Madrid. Novuga ko Xabi Alonso akeneye kwiga ngo nivyo ndakina passe zanje nkiri umupira mwiza mugabo nige ko hari gihe ekipi za kunsatira yamaze kunsatira gacikora ikoze igatakaza balo nanje nkaca nkenera kuja kuyisatira niruka cyane gose nkakoresha umuvuduko ukomeye kugira ngo ndabajaniranye ndabatsinda igitsindo. Nire byatswe gukora rose cyo yatswe gutsinda igitsindo n'umutwe ciza Rahuri yari akora neza cyane gose akiruka agasatira agasubira inyuma akazibira ukabona neza ngo ariko aritanga mugabo neza na neza ukabona ngo ekipi ya Madrid ibintu byo gutevya amabalo hagati mu kibuga bamanza gutera pass bakarika ekipi ya adversaire gasubira inyuma ku defenda birabakora ko kuri izi ekipi zikina zizi neza ngo twebwe turakina twatake duce dusubira inyuma kugira gute kuzibira. Nibyo byabagoye kurinde kuri Atletico Madrid byarabagoye kuri ekipe ya Liverpool none byo ngene kubagura kuri ekipe ya Espanyol Barcelona. Rero navuga ko ibi bintu biriko birabakora ubwiza bwa hagati mu kibwiye bubuze canke iyo ekipe bariko barakina ija kuba defender hanyuma igakoresha counter attack birakunze kugora ekipe ya Madrid kwiro turuva kugira ngo itsinde ibitsindo. Ni nayo mpamvu za gusanga niba nabitsinze batsinda igitsindo kimwe naho nyene ubona uburyo bagitsinze mu kavuga uti mana shimwa ko kino kibonetse kubera kuza gusanga nikosa rikozwe hanyuma penalty ratanzwe canke Mbappe kubisura ushuti rimwe rwakunze canke undi mukinyakuzi ikintu kimwe gusa kirakunze ugasanga imbere bafaje mugabo ibisina kwizera ngo ekipe vyo kuri yo bandanye itsinda mu buryo buno ngo bigende neza. Oya kabisa. Rero Xabi Alonso arakwiye kwiga inyishu y'ivyo akora kugira ngo ivyo yariko arakina mu gice ca mbere c'urukino mu gihe abonye bitariko biranga nako bitariko birakunda kugeza ku munota 60 wa 70 bitariko birakunda yiga uburyo ushobora kwinjiza abakinyi cyangwa asubiriza ku buryo bishobora kuzana umupira ugomba gutandukana n'umupira wo kubakinwa mu kibuga. Nawe ubona yarabikora muri Bayer Leverkusen eske kukata bikora muri club nka Real Madrid byarakogwa na Kahonanchero tukabona akuye nk'umukinyi yinjije Eduardo Camavinga ukabona match irahindutse direct araha ekipe adverse umwanya wo gukina mugabo umwanya wari wose ukabona arabatsinze ibitsindo. Rero navuga ko Xabi Alonso hari kintu akwiye gukosora muri club ya Madrid kijanye n'uburyo akinisha ekipe yiwe de façon tactique yinjiza mu kibuga buri munota ukugendura kurikirana. Yusufu tuva kuri kino kintu twinjira no mu yandi mahigano vuga ngo atandukanye sinzi ko nawe hari ikintu kimwe ushobora kuri kurarenza ko canke uvuga bivaye n'uvuga ngo Patrick nawe aravuga ati ino ekipe yitwa Real Madrid witwa Xabi Alonso hari ibintu tezo karahindura
waza kuraba amaramplacement akora na amaramplacement novuga ngo abakinnyi baba batanguye banashaka mu kibuga usanga ariko rakora ruvuga ngo ibintu vyabo vyiza abo waza gusanga nimba witwa Kiramba Pelote no musirukino rwa munani nkuko twabivuze ku rukino batsinzwe canke banganije utsa ku bundi uza gusanga nta bintu yakoze amadiwere yakoze diwere ubusa aza kugira imipira 13 mu rukino minota 90 yakinye uza gusanga abakinnyi batandukanye ba Fede Valverde afise akabazo ruvuga gatandukanye uza gusanga hagati mu kibuga badwaye kamavye n'abandi batandukanye hari kiriko irabura ubwo muri equipe itwara Madrid ko tubona ko hobaswe wanashaka ubudasagwa nashaka kuranga kuko equipe itwa FC Barcelona inyuma yabo Real Madrid amanota 31 equipe FC Barcelona ifise amanota 28 ubwo Xabi Alonso runo rugenda karakora ntushobora kuzomwonona twazosanga nino equipe itwa Real Madrid yatanguye ikora akazi kadasanzwe ugasanga ikiyatsinda ibitsindo bitari bike ugasanga ikerekana ruvuga ngo performance nziza bino bintu Xabi Alonso ntashobora kuzosanga yihenze agasanga kari yicenka ugasaba kirara bamwe kutwanye equipe itwa Real Madrid nimba yarabayeho nziza ishobora kuba yigenza nega twari komite bitandukanye nuko rfc akibatangura mu kibuga twabonye bakiba Cristiano Ronaldo mwanyu mugasanga batwara Lucas Vazquez baraza bitwa ba Asensio baraza bagatanga ibintu vyiza ba Isco waza gusanga ba Nacho n'abandi bakaye batandukanye ubwo muri equipe itwa Real Madrid Houston kuno kuntu kumengo witwa Xabi Alonso hari kuntu yemera akagomba kumukinyikana nka Kiramba Pelote naba yatanze ibintu bitari vyiza bishobora kuzomwononera ubwo muri equipe itwa Real Madrid imikenyero yiwe niyo bikirakora vyonona cyatuvuye n'amara placement no vuga ngo nyene ariko arakora twavuga ngo Xabi Alonso nawe karonona ibintu bitandukanye tuvuge ki kuri equipe itwa Real Madrid ubwo ko agize nk'ishe kuri zibiri kurikiranya bituma amanota karagenda akoroka Xabi Alonso kumuvuga kwiki novuga ati Xabi Alonso n'umumenyereza mwiza kandi afise abakinyi beza cyane bashobora kumufasha mu buryo ubu canke na buriya burya Xabi novuga ati ikibazo agize bazi umuntu kiya kintu bavuga ati ngo kwiyakira mu buzima kiya kintu cyo kuvuga ati ngo niyakiriye burya nasanze kiya kintu rimwe abara amakosa kwiyakira kuko nta mpamvu yo kwiyakira kuko ngaha batubwira ati atakirapfa ntakira utarapfa ntakirapfa niko batubwira ubu ufite icyizere cyo kuba ufite icyizere cyo guhindura ubuzima bwawe ufite icyizere cyo gutangura gushasha mu rusengero nk'abasenga n'abafise ukwemera ndazi twese turasenga hariya abantu bafise ukwemera gutandukanye abemera muri bafise ukwemera kuri mu Mana ngo ni Yesu Kristo uri kurumva ko nk'umwami n'umukiza yabapfiriye ku musaraba uri kurumva nawe yaragupfiriye abo dusangira uko kwemera hari umuntu atakwemera atavyemera ivyo bintu kuvuga ngo ati jewe twe twemeye mwami nk'umukiza neza cyane muri rusangi nuko ntisizemwo ariko nanje ndi muri abo bemera ko Yesu n'umwami n'umukiza kandi yadupfiriye ku musaraba uri kuranyumva abafise uko kwemera hari ijambo bakunze kuba bakoresha ati dukwizera uri kurumva ukwizera rero muri Real Madrid Xabi yarizeye yongera ariyakira uri kurumva aca yizerera muri babakinyi babandi nyene yongera yiyakira muri babandi nyene ku buryo abona ati vyankiye muri Mbappe vyankiye muri Vini nta yindi solution muri Vini ho niyo nabonye muri yo misi yahera hari ukuntu Vini wewe yanamutanguza hanze canke akamusohora akinziza Rodrigo ariko twabonye ngaho mengo hari ukuntu bitakiriwe neza mu burongozi bwa Real Madrid kanatsinda vyagiye buriya ngo witwa Florentino Perez yabwiye witwa Xabi Alonso ati witwa Vinicius Junior tudura musohora mu kibuga vyanatumye nimba twabonye ijya nyifata rekarerekana buriya Vinicius Junior yaraza amajambo witwa Florentino Perez yaravuze yarazi yuko yegamiye igiti kibisi kandi yarazi yuko ushigikiwe n'ingwe avoma nyene urumva rero nako ndavuga ati Xabi ikosa je ndamuharurako muri rusange arafise abakinyi kandi abakinyi beza ashobora gutora plan A na plan B ishobora kuza kumufasha kuyikura muri situation mbi abari yararimo kugira ngo aze kwisanga mu bihe yarifuje kubamo ariko ikibazo ntora kuri Xabi niwe mumenyereza yamaze gutahura ati ndafise Mbappe mwiza ndafise Kumbure Alvaro Carreras mwiza ndafise Dean Hodgson mwiza ku buryo adashobora kwiyumvisha neza cyangwa no kwitahuza neza ko ashobora ko Mbappe ashobora kumuha ibiharuro vyiza ashobora kumuha ibiharuro bya biharuro vyiza yarakeneye akaza kubironera kuri Fran Garcia kuri Gonzalo Garcia ntaratahura neza yuko Alvaro Carreras ashobora kumuha ibiharuro bibi bya biharuro vyiza yari yifuza akaza kubitora kuri Ferran Mendy canke kuri uno Fran Garcia ico nico kintu remba ndamubona nk'ikosa kuri Xabi Alonso adashobora kwigati mugihe nisanze muri situation mbi niye yindi nzira nibuwe bundi buryo noshobora gukoresha kugira ngo nikure muri no situation nisanze mbi mugihe ushobora gusanga rero ya situation mbi yisanzemwo mu gihe
yari yifuje ko mufasha kuyivamo yoba ikirani Mbappé vyanse akumva ko neza na neza akwiriye gukoresha ba bana bakiri bato atekaraho umwanya canke ba bana bigize kumufasha no muri Mondial de Club kanatsinda babaye n'aba Meri Bitere biryo higano rya Mondial de Club bagonza ro gasakaza kubakoresha rero Zabi ikintu nkikosa je kubganje ndamutora afise abakinyi atanguza beza 11 mu kibuga ariko mu gihe babakinyi batagiye kumuha ivyo yari yifuje ugasanga ntashoboye kwiga ubundi buryo nashoboye kwiga plan B yoshobora gukoresha kugira ngo ashoboye kuronka bya biharu yari yifuje muri babakinyi batashoboye kumuha rero iryo niryo kosa je mbona kuri Xabi Alonso nico kintu mbona ko akwiye kugerageza kwiga no gufata risk Mbappé ataguhaye vyiza murafise imeta 15 kuja mu karuhuko kugira mushoboye kuyaga ukuntu mushobora gukosora niyaza muri mu minota 70 yadashoboye kuguha bya biharo vyiza na bwa buryo washoboye kumwereka ashobora gukosora amadashoboye kubutanga urafise Gonzalo Garcia urafise ba Enrique yani kuvuga ngo kuri poste imwe iriko bakinisha kuri batatu none abo bandi batatu cyangwa abandi babiri bari hanze baje gukora iki Sabakinyi bashobora gukoreshwa rega nimba buri poste yose ifise mu backup wayo mu backup yahabaye kugira ngo aze gutora solution kumbura wa mbere aze gukora ivyo ndatakoze canke aze kongereza ku vyo nderi yakoze neza cyane none umugumije ngaho umugihe umufise mu backup wa Mbappé ubamuzanye gukora iki rega wamuzanye abe mu backup mu gihe Mbappé bitakunze aze kubitanga canke mu gihe Mbappé adahari aze kubitanga none utamukoresheje mu gihe Mbappé vyanse urumva wowe mumenyereza utaburi muri babandi bamaze kwiyakira ati mfise Mbappé mu gihe atavunitse naramaze kwiyakira atanze bibi nta wundi muntu ashobora kuza kuma vyiza mu gihe nabiburiye muri Mbappé ko kwiyakira rero muri ubwo buryo si kwiza niko kuko bamutsindisha Xabi Alonso ubundi 11 batanguza mu kibuga abari beza ariko ivyo tubitega ko mu gihe batabitanze sohora wiga ubundi buryo ushobora kuvyaza umusaruro abandi bakinyi bari kugatebe kugira ngo nawe hakanya baze kuguha ibiharuro vyiza nuko kabisa bimeze muri La Liga ku ruhande rw'ino ekipe yitwa Real Madrid yariko irangana n'ino ekipe yitwa Rayo Vallecano ubusa ku bundi tugenda tuva muri La Liga ariko tubabwira na classement mageza muri kano kuri jone yabo ya 12 ekipe yitwa ya mbere ya ekipe yitwa Real Madrid n'amata 31 ekipe ya kabiri ni ekipe yitwa FC Barcelona n'amarota 28 ekipe ya gatatu ni ekipe yitwa Villarreal n'amata 26 ekipe yitwa Atletico de Madrid ya Diego Simeone n'amata 25 kibana ruvuga ngo ca kane ibibanza vya nyuma kibanza ca 18 Girona n'amata 10 Levante amateka kuri 9 mu ekipe ya nyuma ari ekipe ya Real Oviedo amashara ashika kuri 8 mu goza muri kano kanya abakinyi bamaze kuba batsindiye itsindo vyishugeza muri kano kanya muri La Liga wa mbere aracari witwa Kylian Mbappé wa Real Madrid afite itsindo 13 witwa Robert Lewandowski akaba yamaze gufata ikibanza cyawe cya kabiri n'ibitsindo cya kuri ndwi n'umukinyi wa FC Barcelona Julian Alvarez wino ekipe yitwa Atletico Madrid nawe akaba afite ibitsindo cya kuri ndwi akinira ekipe yitwa Atletico de Madrid abamaze gutanga passe decisive kugeza muri kano kanya aracari umukinyi uvuga ngo wa mbere kugeza muri kano kanya witwa Marcus Rashford akina ekipe yitwa FC Barcelona n'amasise cya kuri ndwi mu yitwa Luis Milla wino ekipe yitwa Getafe amaze gutanga passe zivishika kuri 6 witwa Ardagire wa ekipe yitwa Real Madrid nawe arafata ikibanza novuga ngo ca gatatu n'amata n'ibitsindishika kuri 5 passe zivishika kuri 5 nuko novuga muri La Liga bimeze ariko twivira muri La Liga adusimbira no yandi championnat navuga ya Premier League naho bariko barakina ukuri kwamye aho novuga inkino zatanzwe guhera ku munsi novuga ngo wa gatandatu ekipe yitwa Tottenham Hotspur kuri jone yaba 11 banganira ekipe yitwa Manchester United ibitsindo biri kubindi ekipe ya West Ham yaza gutsinda ekipe ya Burnley 3-2 mu ekipe Everton nayo yake yatsinda ekipe ya Fulham ibitsindo bibiri kubusa ekipe ya Sunderland nino ekipe yitwa Arsenal badakunganya ibitsindo biri kubindi mu ekipe yitwa Chelsea Blues nayo yake yatsinda ekipe ya Wolverhampton Wanderers 3 kubusa Nottingham Forest iza gutsinda ekipe ya Leeds United ibitsindo 3-1 ekipe ya Crystal Palace iza ku ekipe ya Brighton ubusa kubundi Brentford iza gutsinda ekipe ya Newcastle 3-1 mu gihe Aston Villa yatsinda ekipe ya Bournemouth ibitsindo 4 kubusa Manchester City iza gutsinda ekipe yitwa Liverpool 3 novuga kubusa duhera kuri rokino nyene novuga gwakora huza ekipe yitwa Manchester City nino ekipe yitwa Liverpool ni match gikuba inarangira novuga ari ibitsindo novuga ngo bishika kuri bitatu kubusa match kiranabera wanashaka ku kibuga cha Manchester City ku kibuga basanzwe bazi kwitwa Etihad Stadium match kirahagarikirwa no witwa Christy Gavanhache mugihe witwa Michael Oliver
nawe yari muri VAR nako yari muri VAR match da kurarangira rero bitsino uvuga ngo shika kuri 3-0 itsino vyatsinzwe n'umukinyi azwi ku izina rya Erling Haaland ku batano uvuga ngo wa 19 yaratsinze igitsindo ku ipasi witwa Mateus Nunes mu kubata 58 wanashaka 3 bonga iminota 3 witwa Nico Gonzalez nawe yatsinze